Amatoni agera ku 1350 y'ibigori n'ayandi 112 y'umuceri ni umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarungikiye kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya ndwi Ruhuma umwaka wa 2025 abenegihugu mu ntara ya Kirundo bo ku mitumba imwe y'amakomine ya Busoni, Bugabira na Kirundo bahuye n'ivyago vy'uruzuba bituma ivyo bari barimye bitera ngo basorome nk'abandi. Ijambo ry'ikaze buramatari w'intara ya Kirundo General de Brigade de Police Victor Segatsago arashimira abenegihugu ku kuntu bihanganye bataciye batizabo. Umuhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe igisata ca politike n'imico kama Jean Claude Karegwa Ndenzako akaba yari intumwa y'umukuru w'igihugu yasavye abenegihugu kwihangana no kuguma ku kivi. Iruhande yo kubazanira ico gikemanyi yaturungikanye cyo kuri barengereza kumbure mu kiringo c'ukwezi canke kurenga mu kurindira yuko ibihe bisubira gutungana neza. Murazi ko Imana yonyene ariyo ibigaba, arabaha n'ubutumwa. Ubwo butumwa nabwo subundi ubwa mbere no kubashimira ko mwihangana naho mwakiwe n'uruzuba bamwe bakarima nibimbure. Nawe turumva ngaha mu Kirundo ngaha muri ivyo bice yagiye kwiba yagiye gusahura mu ngo z'abandi mugume gutyo inzara irahera igihe mu kibi n'igihera. Abashoboye kwimbura ku mitumba itashikiwe n'ivyo bibazo vy'uruzuba bibuka abandi basabikanye n'abandi amaguru akuranwa kuja imbere nabo nyine bashobora gushikirwa n'ivyo mugabo nta numwe twovyipfuriza. Hama kandi abo vyashikiye si ubumera bw'Imana bariye nibisanzwe bishobora kuba ari we wese. Hanyuma kandi turasaba mu bundi butumwa ico musabwa no kubandanya kuguma ku kivi, kuguma ku kivi mukavomera aho bishoboka mugakingira ibidukikije kuko biri mu bituma izo ngaruka mbi zose jana n'ihindagurika ry'ibihe tuzirinda. Ikindi naco mu Kirundi barayamaze ngo wanka kurimira kure ariko ni wanka gusumirayo n'uworonka ikivi aharima mu yindi ntara cyangwa mu yindi komine akagenda agatira akarima cyangwa agakotesha. Ivyo birabaho hirya no hino mu gihugu, ariko kandi tukama twibuka ko hariho n'ibindi bikorwa. Igikorwa cyo kurima gusa, imyuga yose itandukanye nta mwuga udakiza kiretse ukuroga. Tukabananya dukora tugwana duhangana n'ibi bihe. Akaba yaciye atanguza icese ico gikorwa mu guha imiryango 50 aho umuryango umwe wose waronswa ibiro 15 vy'ibigori na 5 vy'umuceri. Hategekanije kandi ko hazoroswa ibifungurwa imiryango 11,266 ya komine Bugabira, imiryango 10,412 yo muri komine Busoni n'imiryango 558 yo muri komine Kirundo. Esperance Nzobiriza umwe mu bavyeyi baronkejwe iyo mfashanyo arashima ko umukuru w'igihugu yabiyumviriye akabazamurira imisi mikenya. Twararimye turakirwa n'uruzuba, ibiharage ntitwariye ntitwatoraguye ntitwatonoye na gadukeya, ibigori vyarumye, imyumbati yarumye. Ubu akavura kagwiriye turimo turasubiramwo twongera gutera indi myumbati turabe ko twozoronka natwe icyo dufungura. Rero tukaba dushimiye uyu muvyeyi atwiyumviriye kugira ngo aze kudushikira adufashe kudusunikira imisi kugira tuzoronke natwe ibyo tuzokwimbura. Ubu nk'ubu urabona nk'uko turimo turarima tugira ntibago turime kugira ngo turonke imbuto yo guteragira. Ubu atari nk'umuntu yoba yarifise nk'akantu yogurisha ntashobora kuzoteragira, kandi kugateragira arimwe araronka icyo afungura navyo ni karate kugira ngo abironke. Leta nkoze imvyeyi nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyo twomusaba ko boduhaguruka bakadutondera akabuto ko gutera kugira natwe ndabona mengo ikirere cyarimo kiraza neza nkumbure twokweza natwe tukaronka tukaba nk'abandi. Mumenya ko naho ikirere kitavyifashemo neza muri ako gace, ibindi bice vyinshi vyo muri iyo ntara ndetse no mu gihugu umwimbu wifashe neza. Radio Tere